ukuntu guys ushobora kubloka profile yawe guys ku buryo atamuntu numwe ayibona. Rero bana nanje uraza kubona ukuntu babigenza, ndaja kukurangira vyose ukuntu bigenda. Rero guys we turagusaba utarakora suivre, utarakora kuri channel yacu ya YouTube, utarakora s'abonner canke subscribe mu cyongereza, turagusaba none usimbire kuri channel yacu ya YouTube ni Burundi SD TV, ukore subscribe maze uzuhora ubona vyinshi tubagezaho. Okay, turagusaba nanone usimbire kuri page yacu ya Facebook, ego nayo nyene yitwa Burundi SD TV, ukore followers eka maze ugire comment, ukore share kugira n'abandi bashishikare kubibona. Okay rero guys ntitujya gutinda, turasimbira muri Facebook yacu. Okay, turabire hamwe ukuntu ushobora kubloka profile yawe ku buryo atamuntu numwe azoshishikara kubona amafoto yawe ujushirako. Aka kantu guys nakubwenge. Okay, reka duce ku konti hano, ego turaza kurabira hamwe ukuntu atamuntu numwe yoshaka kurabira ibintu vyawe vyose ufise kuri Facebook. Nk'akarorero nk'amafoto, nta muntu numwe mu gihe wamaze gushira muri mode professionnel ashobora kubona ibintu wagiye ushirako. Okay, mubane nanje rero muraza kubona, mubane nanje 5 kuri 5 muraza kubona ukuntu babigenza. Okay, reka dusimbire ngaha. Muje mutwihanganira murabona connection sikirenga. Turaja gusimbira muri profile yacu tumaze gushikayo. Okay, turaja gufyonda ngaha mubona hari uturongo dutatu, tumaze kwakanda guys, ego ntitujya gutinda, mutenyenye gato. Okay guys, ni nababwiye ati turaja gucana hari uturongo dutatu, mutwihanganire gato. Okay, maze turahita tuhakanda guys. Okay, murabona ngaha rero kugira bikunde urabanza ukagira ngaha désactiver le mode professionnel. Mu gihe wari warayuguruye urabanza ukayidésactiver. Okay, murabona yuko mode professionnel twikuyemo, tugire continuer. Okay, encore turabandanya kuri désactiver. Guys, aka kantu nakubwenge ukuntu ushaka kuyiblokera konti yawe. Ego reka tubandanye tugire kuri ferme. Okay guys, murana yuko twamaze gushika kuri konti, turahita dusubira hahandi maze tushidukirika ngaha mubona mwese muharabe, turahita dukirika ngaha handitse déverrouiller le profil. Handitse verrouiller le profil maze urahita hakanda guys. Ego hama urabandanya kandi ngaha mubona wakande guys. Profile yacu twamaze murabona yuko vous avez verrouillé votre profil. Baratubwiye ati sere vos amis peuvent voir les photos, publication et story de votre profil. Batubwiye ati atari abagenzi bacu gusa, nta wundi ashaka kubona amapublication n'amafoto ya profile. Okay, reka gato murana ko bariko baranyereka yuko twamaze kuyugara. Vyose ko babinyereka hano kagato twideko ni tubereke neza na neza ko bikunda guys. Okay, dusimbire gato kundi profile guys. Ego turayongeye gusaba wowe utarakora subscribe usimbire kuri chaîne yacu ya YouTube, nimba iri mu cyongereza ukore subscribe, ego nimba iri mu gifaransa ukore abonner, uzohejije kudushigikira none. Eka uca wongera usimbire kuri page yacu ya Facebook ni Burundi SD TV. Ego ukore followers, ego ukore partage, ukore share, eka mbere na comment. Okay, reka duhite turaba uyitwa, duhite turondera ya konti yanje. Okay,
turongeye kubibutsa abantu mutarakora subscribe kuri page yacu, kuri channel yacu ya YouTube, mugende muhitemo mudufashe mu gukanda subscribe. Okay, murabona ya konti yacu niyi mubona hano, reka tuhite tuyemezako. Okay guys, murabona yuko ntashobora kubona amafoto cyangwa amapublicité. Bakwandikiye ati Shadrack ave oublié son profil. Rero nuko guys, nuko bashobora kugara profile y'umuntu ku buryo atamuntu atari umugenzi abona ibintu vyawe nk'amapublicité, nk'amapublication canke eka n'ibindi. Rero guys, turabashimiye mwe mwashishike kubana nacu, turongera kubatumira gukanda kuri channel yacu ya YouTube. Ego buri muntu wese avyitwararike agende kuri chaîne ya YouTube, akore subscribe, akore abone mu gihe akoresha ururimi rw'igifaransa, eka ndetse asimbere no kuri page yacu ya Facebook. Ego ni Burundi TV. Mukore followers, eka mugire share, comment, partage. Guys, turabasavye none mudushigikire mu bwo buryo muzoba mukoze naho utaha.